award iraguciye mu myanya y'intoki y'umu best presenter w'umwaka wavyakiriye gutega muta kubona award atari wijanye mu gihe bose bakoma amashati iyo ni ya Amipro biragoye muri no myaka kumutwarana agashimye kuko ariko arakora cyane. Amipro yakiriye gute kubona adatwaye agashimwe ko muri kumu best presenter w'umwaka? Amipro the MC urakiriye baririmbyi benshi bagiye batandukanye bibihangange ndetse nuno mwigeme ashitse mu kanya arera wese ni uzo buri MC muri ico giteramo. Sindakubaza kandi ngo ibanga ukoresha n'inyabaki kuko waramaze kurimbwira, ariko hari ikintu nshaka kumenya. Eske mu ba MC bari ngaha mu gihugu cyacu Burundi, Amipro wewe abasumvyiki? Amipro bugiyo habaye igiteramo kigatera squatter nkuko abenshi babivuga, akarorero rutima yaraje urabona ingene vyagenze, ariko tugerageje kuraba Amipro hirya nino mu bisanzwe ntaco yabivuze ko mu gihe benshi baguma bavuga bidoga batiwe muririmbyi kunuko. Ndashaka kumenya ikintu kimwe, Amipro umuzo watima ya kwanza yawakiriye neza canke yavuze ati reka dukore twirondera agafaranga naho ivyo bindi navyo ntibituraba? Amipro yakiriye gute umuzo ujya mu mutima ya kuva mu gihugu ca Nigeria? Insamirizo usanzwe ukorera ko BUJA FM yarageze gutegura igiteramo kiramera neza ariko kirangwamwo ico novuga akajagari kuko nticarangiye neza. Inyuma yaho insamirize BUJA FM ntitugeze tubona isubiye gutegura igiteramo. Eske nkawa makuru twogukurako wo twemeza neza yuko BUJA FM yahagaritse ivyo bintu vy'ibiteramo kubera kya gisanga cabereye muri EFI canke muri gahunda zaba ibintu vy'ibiteramo ntibabiri muri gahunda? Amipro hari imyidogo mpora numva muri quartier y'abaririmbyi bacaruka bakiri hasi bidoga cane bati burya twebwe turazingamitswe cane n'aba bamenyeshamakuru bakorera cane ku maradiyo. Amipro abo banyamuziki bakiri hasi cyane bamwidogera, nirubuhe butumwa yobahereza, nirihe banga yobereka ryo gukora umuziki kugira bigende neza? Yes, wantu bakunzi bakoresha umwanya media ndibaza mumeze neza ku mpande zine zisi ndibaza muradukurikirana neza. Ndabashimira cyane mwebwe mudahengeshanya kudufata mugongo, mubona notification ije mukagura ikigano mukakiraba ndetse mukagira nico mukivuze ko. Ivyo nivyo bituma tugira inguvu tukarondera ba bantu bamukeneye muri industry, ba bantu novuga neza yuko biyubakiye amazina yabo bibagoye cyane, ariko gushika kuri no saha bakaba bashimira Imana ku ntambwe zimwe bo babageze ko. Aho ndavuga neza yuko mubo tuba twaramaze kuyaga nabo baratwemereye neza yuko ubuzima buriko buragendeka. Ni nayo mpamvu no munsi ndi kumwe na MC Amipro the MC, umwe mu ba Amipro ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi uvuze izina ry'ubu MC aza mu bambere. Novuga neza yuko aza mu bambere akaba ari mu mvukira yo mu Kanyosha nkuko yamya bivuga. Reka rero ndamuhereza ikaze kuri micro za koresha umwanya media ku ncuro ya mbere. Amipro ndaguha ikaze kwanza. Mahoro neza mukuru wanje. Umeze neza mutoyi wanje? Nukuri ndashima Imana alhamdulillah. Amipro the MC n'umuntu jewe nzi arangwa no kwicisha bugufi, ubwitonzi, ariko hari ikintu mbashaka kumenya kuri Amipro. Eske ubwo bwitonzi n'imbere ya kamera canke uri muri radio canke no mu bibereho isanzwe Amipro asanzwe abayitonda nkuko nyene? Bon, nibaza yuko umuntu wese musanze umuntu wese ategerezwa kuba yitonda kandi agasonera muto canke mukuru, ariko akazi n'ikindi kintu. Ndi kuri stage nshobora kuvuga nitonze, ndi kuri radio ntegerezwa kuba mfise vibe, donc ariko mu buzima busanzwe umuntu wese ategerezwa kubaha yaba muto canke mukuru. Ego Amipro yo bavuze ikintu bita vibes atahura iki Amipro? Bon, ntahura yuko umunezero wawe utegerezwa kuwusangira n'abandi, kuko nimba mpagaze kuri stage abantu barenga 4,000-5,000 mba nzi yuko ntahagaze hajya ku bwanje, mba nzi yuko mpagaze hajya kugira ngo nezereze umuntu wese aba yaje, aba yarisha amafaranga kugira ngo yinjire, canke iyo ndi kuri radio mba nzi yuko ivyo ndiko ndavuga hari abantu bariko baravyumviriza bizagira ico bibafashije. Ntegerezwa gutahura neza yuko ico ngiye kuvuga hari ico kiza gufasha uwundi. Amipro n'umumeshamakuru akongera akaba no mu MC, nikiye kintu Amipro muri ivyo bibiri hamwe bo muhitishamwe ati hagarika kimwe ubandanye ikindi kuko twarushe no gutambatamba uri MC urinde toramo kintu kimwe, Amipro yohitamwo igikorwa nyabaki muri ivyo bibiri?
Bon, nohitamo vyose kubera iyo ugize ibakwe ukaba umupapa ukavyara umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu ntibashobora guhitishamo ngo hagati y'umuhungu n'umukobwa ushaka iki mu gihe abana bose ari abana kandi abana bose batangwa n'Imana abana bose ari umugisha yaba MC yaba abamenyeshamakuru hari ibintu vyose mu byo nkora hari ico bimariye abandi rero je mba numva yuko MC n'umumenyeshamakuru bijana nico gituma ndabikora kandi nkabikora nishimye kandi nkashiramo ingufu zanje kugira ngo bishobore kugenda neza. Radio BUJA FM ni igiki kuri ya micro? N'umuryango n'ubuzima ni terambere. Amipro ujya mwana wiwe nagahungu mbega? Ujya mwana w'umuhungu ariko amutegura gute? Ariko amutegurira ibintu nyabaki mu gihe wewe ubuzima bwamugoye cyane arifuza ko ubona umwana we nawe yomanza gusuragoringa canke arifuza neza yuko umwana wiwe yobaho mu buzima buryoshe cyane kuko yavutse mu bihi. Bon, nta muntu yamayifuza kubona umwana wiwe aca mu ntamba myinshi kugira ngo ashobore gushika yifuza gushika nta n'umuntu yigera yifuza yuko aca mu mahwa kugira ngo ashobore kubona umuco umuntu wese yagize ibako yakaronka umwana abayifuza yuko umwana we wagira kazoza keza nico gituma umwana usanga atari ku media cyane agaragara ku mbuga ngurukanabumenyi bikenewe ugasanga ari focus cyane ku ishure no ku bindi bintu bishobora gutuma abaho ubuzima bwiza umuntu amwigisha ku mashuri meza kugira ngo ashobore kuvamo umuntu muzima nkizera neza yuko n'Imana izomushoboza kugira ngo ashobore kuba umuntu ashobora kugira ico amariye abandi gusumba uko yo kwigira ico yimariye wenyene ubwiwe. Amipro de MC urakiriye baririmbyi benshi bagiye batandukanye bibihangange ndetse nuno mwigeme ashitse mu kanya arera wese ni uzoburi MC muri ico giteramo sindakubaza kandi ngo ibanga ukoresha n'inyabaki kuko waramaze kurimbwira ariko hari ikintu nshaka kumenya sike mu ba MC bari ngaha mu gihugu cyacu Burundi Amipro wewe abasumvyiki navyonzi je nkunda kuvuga yuko umuntu ategura event niyo abazi impamvu ahaye akazi umuntu ariko je ico nishimira nuko iyo umpaye akazi ndagafata nka gwanje hama iyo umpaye akazi garagaza gukora ibishoboka byose kugira ngo nejo niyo uyumvira kandi gutegura ikindi kintu uzobanze kwiyumvira je mbere yo kwiyumvira abandi bivanye n'ivyo nagukoreye ingene babimeze rero ngerageza gutanga ivyo mfise vyose kugira ngo bigende neza kuko nahura neza yuko umunezero wanje iyo ndawusangiye n'abandi biba vyiza gusumba nkatahura neza yuko iyo nshimiye abandi gusumba uko no kwishimira bishobora kugira akamaro cyane gusumba uko no kwishimira rero je ngerageza gutanga ivyo mfise muri jewe nkabikorana umutima umwe n'urukundo and then bigaheza bikagenda neza ndagishimira Imana cyane. Amipro bugiyo habaye igiteramo kigatera squata nkuko abenshi babivuga akarorero rutima yaraje urabona ingene vyagenze ariko tugerageje kuraba Amipro hirya nino mu bisanzwe ntaco yabivuze ko mu gihe benshi baguma bavuga bidoga batiwe muririmbyi kunuko ndashaka kumenya ikintu kimwe Amipro umuzo watima ya kwanza yawakiriye neza canke yavuze ati reka dukore twirondera agafaranga naho ivyo bindi navyo ntibituraba Amipro yakiriye gute umuzo ujya mu mutima ya kuva mu gihugu ca Nigeria? Bon, biragoye kujudginga umuntu yateguye event ngo event iwe yahomvye umuntu ashobora kuronka abantu babiri aribo yari yifuza ntushobora kumbwira ngo event yahomvye mu gihe yari yifuza abantu babiri akaca aronka babiri canke aronka batatu ariko abantu ivyo babonesha amaso barabona neza yuko baba bakeneye abantu benshi cyane nivyo ndiko ndavuga iyo umuntu ateguye event abafise target runaka je nshobora gutegura event mvuga nti iyi event nteguye sinshaka yuko abantu baza cane ujya umuntu akurikirana n'abantu barenga dufate nk'imiliyoni 10 shaka yuko niyagira post ikintu canje gihava cunguka ugasanga ariko yiyumvira inyungu à long terme ariko yiyumvira inyungu muri kazoza mu gihe undi ashobora gutegura event akavuga ati jewe nimba natanze 15 million kugira ngo mu artiste aze ndumva yuko naronse 20 million nshobora kuca mpomba rero n'abantu babiri umunsi wose target itandukanye n'iyundi rero nushobora kuvuga ngo event ngo event yagenze nabi mu gihe utazi target y'undi mu gihe undi akubwira yuko event yagenze neza hama kuzana mu artiste w'umunyamahanga si bibi bon je ndakunda kubivuga kuko nta gihugu na kimwe bro bavuze umuziki wabo 100% nimba no munsi no mu Rwanda canke Nigeria bashobora kuzana mu artiste kuva handi nuko utabona neza yuko atagihugu na kimwe bavuze umuziki 100% kandi sinibaza yuko
tworyoherwa mu gihe tutoba dufise collaboration nziza n'abandi bo hanze ariko turashobora kuryoherwa mu gihe dufise collaboration nziza n'abandi rero biragoye kuvuga yuko umuntu yahomvye canke umuntu atigeze aronka abantu mu gihe utazi target yatumye ategura ico giteramo hama Jesse nkunda guhagarara cyane ku artiste bo hanze nkunda guhagarara ku artiste biwacu abartiste biwacu kuva event gitangura barakoze ama event arenga ku 8 bararonse deal abartiste barenga kuri 10 na chaque event bararonka amafaranga chaque event bararonka hari ikintu ciyongera rero no gushimira d'abord iryo shira hamwe kuba ryari yumviriye kuzana ikintu gishobora gutuma abartiste b'abarundi bahurira hamwe ari benshi hama bagakora ikintu kimwe ego amipro kuri ico kintu cyo kuvuza umuziki w'nyamahanga ati nta gihugu na kimwe bavuze umuziki wabo gusa amipro ngerageje kumwumva amajambo ashikiriza arashimira cyane umu DJ yo yabikoze neza akavuza indundi bice nka 80% hajya nuho rubona neza ati burya arakwiye gucisha mu gato y'amipro ko rushima cyane yo yavugije indundi gusa gusumvya inyamahanga bro reka ndabwira ikintu kimwe bavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même ariko bagaca bavuga mu kirundi ngo akanyoni katagurutse nikamenya ubwezi nibisigura yuko kuvuza indirimbo zo mu mahanga ari bibi mu muntu haure neza ariko nimba bavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même utegereza kubanza guha agaciro ivyanyu and then ivyahanduka biha agaciro nimba no munsi uvugije umuziki w'u Burundi dufate nka 85% canke 90% nibisigura yuko umuziki wanyu utawuhaye agaciro umuziki wanyu wawuhaye ibice byinshi gusumba umuziki wo handi kandi turakeneye no kumva ivy'ahandi kugira ngo turabe eski baturusha hehe twige hehe kugira ngo dushobore gutera imbere cyane gusumba nabo barakeneye kumva ivy'iwacu kugira ngo bavuga ati twige hehe udukosore kugira ngo dushobore gutera imbere gusumba rero mu gihe tuhaye pourcentage nini mba numva yuko biba bikwiye cyane gusumba hako twowa pourcentage ntoyi hamwe wo hanze twawa pourcentage nini ariko mu gihe tuhaye wacu pourcentage nini ariko tutibagiye n'abandi kuko la charité bien ordonnée commence par soi-même natwe turakeneye kujabuka turakeneye gukora ibiteramo ahandi mba numva ari neza gusumba ego amipro insamirizo usanzwe ukorera ko BUJA FM yarageze gutegura igiteramo kiramera neza ariko kirangwamwo icyo novuga akajagari kuko nicarangiye neza inyuma yaho insamirize BUJA FM ntitugeze tubona isubiye gutegura igiteramo eske nkawa makuru twogukurako wo twemeza neza yuko BUJA FM yahagaritse ivyo bintu vy'ibiteramo kubera kya gisanga cabereye muri EFI canke muri gahunda zabo ibintu vy'ibiteramo ntiba biri muri gahunda zabo uno musi nshobora kuza ngo ndakubwire ngo par exemple nze nganda kubwire ngo plan ya 2025 imeze gutya canke plan ya 2030 imeze gutya ico nzi nuko BUJA FM nimwe masamirizi yatumye abartiste benshi batera imbere nimwe mu masamirizi yahaye icizera abartiste yuko bishoboka yuko umuziki ushobora gusohoka and then ukaronka power play ukaronka promotion ihagije umartiste akabona yuko kazoza kiwe ari keza so vyari bigoye before ariko no munsi turabona yuko biciye kuri BUJA FM birashoboka rero gutegura igiteramo gishobora guhuza abartiste barenga 30-40 and then igiteramo gigatangura saa 4 z'agatondo ni ikintu d'abord cyo kwishimira ni ikintu cerekana yuko ni samirizi yifuriza agateka canke icubahiro umartiste wo mu Burundi hama gutegura ejo birashobora kuba twama twanateguye reka ndagwa akaroro ka hafi iyo umu artiste afite igiteramo akaza gusaba sponsor bakamuha full sponsor ari full à 100% nta kintu kimwe yamusaba donc baramushigikira do A à Z ni nko gutegura kuko uri kurashigikira umu artiste wo mu Burundi rero mba numva umengo dutegura minsi yose ariko n'ikindi gihe kizogera kumbure haze deuxième édition troisième édition n'ibindi bikurikira amipro hari imyidogo mpora numva muri quartier y'abaririmbyi bacaruka bakiri hasi bidoga cyane bati burya twebwe turazingamitswe cyane n'aba bamenyeshamakuru bakorera cyane ku maradiyo kuko nibo ijambo ryabo rigera kure cyane kuko aya maradiyo no hanze y'igihugu arumvikana no mu ntara ziyo za interieur arumvikana cyane kuko niho bumviriza radio cyane amipro nkabo banyamuziki bakiri hasi cyane bamwidogera nirubuhe butuma yobahereza nirebanga yobereka ryo gukora umuziki kugira bigende neza bon
biragoye yuko umuntu avuga yuko yakwidogeye mu gihe umuntu mutaricarana mutaravugana and then umenye projet ziwe nizahe and then oya je ndiko mvuga nkuko noba ndavyumva muri quartier nivyo naje ndiko ndavuga canke ukaza wumva ngo amasamirizi ntashigikira umu artiste abartiste b'abarundi mu gihe uno munsi uza gusanga indirimbo zose zamenyekanye zaciye kuri aya maradiyo canke zaciye aho hantu mba numva umengo haba harimo ukuntu haba harimo kudatahurana uti kubera iki kuko uno munsi Berry Music ntiyaje nk'umustar, Olege ntiyaje nk'umustar, Wiz Design ntiyaje nk'umustar, Trezo na Rap Boy ntibaje nk'abastar, Madiba ntiyaje nk'umustar, ba Hanovic ko nyene ba Obelix. Hari ahantu baciye babagirira promotion and then baraduka. Hari n'abandi ba artiste bashobora kuzana meme n'igikorwa ukumva yuko ico gikorwa na quality sina quality gusa ugasanga kiryoshe kuryoha ni kimwe umuntu ashobora kwandika neza indirimbo ntibayikunda cyangwa ugasanga umuntu yanditse ibintu bya fake and then indirimbo yakunzwe ariko ukumva yuko harimo ibintu bitagenda neza and then wamukosora akumva umengura mwasi n'undi ushobora kumukosora akabitahura and then agasubira muri studio agakora igikorwa kigasoka kimeze neza rero numva umengo hako umuntu yota umunwa yo kwegera abo bantu and then akababaza kanabumvisha eski igikorwa canje mucumva gute nimba hari ikintu bafasha bakagishigikira hama ikindi kintu naco nuko abartiste baza baratahura yuko isamirizi simwe canke umumenyeshamakuru sumba hari abamenyeshamakuru barenga 200 hari amaradiyo arenga 200 umuntu wese afise radio yumviriza je nshobora kuba numviriza 100% BUJA FM ubundi ugasanga 100% yumviriza indi radio rero mu gihe ukoranye n'abantu bose biraheza bigashika kure cyane gusumba ntiwumvire yuko ukorana na micro gusa ari utera imbere urashobora gukorana nakoresha umwanya urashobora gukorana n'undi mu artist and then ugatera imbere ni wifocusinge cyane kuri jewe ifocusinge kumenyesha makuru wese cyangwa umuntu wese afise iciye kumarira kugira ngo ushobore gutera imbere neza cyane abakunzi bakoresha umwanya mu dukurikirana mukiri babaririmbyi mu kirondera murumvise inyisha micro atanze ndabavugiye nkuko muvuze kuko mpora ndavyumva rero ifoke mutanze ya 50,000 kuri BUJA FM muyatange n'ahandi kugira mufatishe ku mpande zose amipro award iraguciye mu myanya y'intoki y'umu best presenter w'umwaka wavyakiriye gutega mutakubona award atare wijanye mu gihe bose bakoma amashati iyo ni ya amipro biragoye muri no myaka kumutwarana gashimye kuko ari karakora cyane amipro yakiriye gute kubona adatwaye agashimwe ko muri kumu best presenter w'umwaka bon nari muri category zibiri nari muri best presenter nari no muri best MC nce ndatwara agashimwe ka best MC hamikintu naco abantu bakwiye gutahura kandi no kumenya nuko na mu journaliste umwe abaho mana aba journaliste ni benshi kandi abakora neza ni benshi nimba best presenter yatwaye Ozi n'umukozi nimba best presenter yari gutwara akoresha umwanya n'umukozi niba ni nanje ico nishimira je ndakunda kubivuga nkunda kuba meilleur parmi les meilleurs nimba uvuze ati abamenyeshamakuru dufate 10 bakora neza amipra rimwe deja ndi meilleur nimba uvuze aba MC batatu bakora neza canke batanu amipra rimwe deja ndi meilleur ico cyonyene ni ikintu cyo gushima ntibashobora gushira muri category runaka utakoze jewe narakoze cyane ndibaza yuko nigihe mbona category zibiri ya best MC na best radio presenter kubakurikirana ama post yanje naravuze ati best presenter sinagaragaye cyane gusumba iyindi myaka hope ariko best MC uravye amashow yose yo muri sama ukuyemwo show nka zibiri izindi zose narazikoze donc ndizera yuko aka shobora kugatwara ariko aka kumbure n'abandi boshikirwa rero uwayitwaye n'umukozi mwiza uwayitwaye agenda namwemera uwayitwaye agenda namushigikira n'ukundi wese yari kwitwara muri ijya category nabona yuko ari meilleur ku ruhande rwanje nshimire n'abateguye hama uwamerita niwe yayitwaye uwamerita niwe yayitwa bisigura ko amipro ashigikiye ati Hozi byari bikwiye yuko ayitwara kuko yaranamwemera ariko amipro tukiri kuri cyo nyene harabavuze bati bariko barasigura impamvu bavuga yuko uwatwaye kaya gashimwe ngo atarakabereye baravuga neza yuko atagaragaye cyane ndetse nibikorwa yakoze wabona neza yuko
ngo ataho vyatejeje imbere ngo umuririmbyi nde canke uriya kuko ibiganiro vyinshi babonye ni vya biganiro wabona neza yuko ari abantu ngo baje ngo bingo abantu ibintu nk'ivyo ivyo nabo bakababona yuko abakurikirana umuziki yafi babona neza yuko ataho bishikana umuririmbyi aha ngo bimushira handi Amipro icuracemeranyaga Amipro kwanza je nabivuze n'ubureka ndabisubiremo kugira ngo uje muri category as best presenter nuko buri umukozi uno munsi ku macano y'ama YouTube hariyo amacano wowe utanguye hirya y'ejo kuri koresha umwanya TV before wari kuri Wakalayi TV uno munsi kuri koresha umwanya TV ndibaza yuko atakwezi umaze n'ukwezi nyene n'ukwezi ukwezi basi kunarenga basi muga uravye aba followers barako baragukurikirana ni ikintu cyo kwishimira ni ikintu umuntu wese ashobora gukenguruka akavuga ati ujya muntu hariyo intambwe ari karatera mu kwezi kumwe ku ba followers ku ba subscribers ni ikintu cyo gushima no munsi baguhaye dufate nka trophy just no hari kubera iterambere ry'umuntu uraribona nivyo nariko ndavuga même kuwatwaye agashime ka best presenter ozi uravye channel yiwe na karero ku ruhande rwanje ndiko ndavuga uravye channel yiwe ikurikirana n'abantu benshi uno munsi ni platform ikomeye uno munsi iciye ku muntu hari ikintu ciyongera kuri we donc ico conyene ni ikintu umuntu cyo kumushimira and then uraravye arafite ibiganiro nka fun and fact ashobora gukora rimwe mu ndwi kigakurikirana n'abantu benshi kandi kigafasha abantu benshi jemba numva award yaratanzwe bro kandi numukozi mwiza yayihawe dushigikire ejo hazoza yandi ma award menshi natwe dushikirwe turonke uravyumva je nimba ntatwaye best presenter sinoca mvuga ngo best presenter yari inkwiye no uwo yari ikwiye yarayitwaye hazoza yandi ma award n'abandi batwara kandi kudatwara award nibisigure ko utari umukozi nico abantu bakwiye kumenya ushobora kudatwara award ukaronka deal nyinshi ushobora gutwara award izo deal ntuzironka urumva rero dushime ko vyagenze and then dukeza batwaye and then ubuzima bubandanye ariko twese dufise iciyumviro kimwe kubona anjo muziki w'u Burundi isura rihinduka tu umunyeshamakuru wacu akaba n'umu MC Amipro aratwiganiye vyinshi ariko hari ibintu bimwe bamwe bahora barondera bakamubura kwa Amipro burya nta Facebook yakoresha Amipro arakoresha Facebook ariko Facebook yanje abantu benshi bitirira Amipro ku ma Facebook namanana bivuze cyane je kuri Facebook nitwa Hero Samis Hero Samis no kuvuga yuko itari yonye sigwanje iyo niyo nkoresha kandi ndabishimira Imana urumenyeshamakuru hari abamenyeshamakuru benshi Edison Ndayahoze nawe n'umumenyeshamakuru ariko yagaragaye cyane kuri Facebook n'umuntu bakubwira neza yuko afite ububasha bwo kuduza umuririmbyi abicishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook Amipro wewe atari radio BUJA FM ahandi hantu yocisha umuririmbyi avuze ati uyu ndamufise mu minwe shobora no kubera manager yo hamudugiriza ni hehe gami iryo nibanga ryanje kandi sinibaza yuko noza ngango mvuge ngo ibyo nshoboye byose nibi kumbure hari iboneka haro nibitaboneka ushobora gusanga hariyo n'ingene nshobora gufasha aba artiste indirectement sinda bivuge kuko ama concert menshi araba ushobora gusanga hari n'ivyimviro ntanga mugabo singende ngo mvuga ati ngo ibi nibi ndabikora ariko iyo umuntu ubona ariko arakora ikintu kigaragara imbere y'amaso y'abantu gishimye antuko no munsi ku ma réseaux sociaux Facebook ya Edison ni imwe mu ma Facebook novuga yuko meza akurikiranwa cyane kandi ashobora no guposta ikintu abantu benshi bakagikurikirana ikagera kure rero jemba numva yuko umuntu wese ariko arakora neza hakuvuga ati ngujya ngo afisa kadefo akanya je no banza kwanza kumukeza kuko je natahuye neza yuko iterambere ry'uwundi ni ryanje mugenshi gikiterambere ry'uwundi nanje ryanje riba rikoregereza kandi gushika kure donc I appreciate Amipro muba muheruka kera baramuzi baramumenyere baramubonye ndetse Amipro natanguye kumwumva kumuririmbyi Sadbi yavuze ati ngo ndafite indoto yo kubona Amipro akira mu muduga uno munsi vyarabaye Amipro ntiyangana nkuko angana uno munsi hari abashobora kwibaza bati none Amipro gasha na amafaranga yamugize munini vyagenze gute Amipro kera kwanza ubuzima yararimwo kera n'ukungene yarameze n'ukungene yabayeho ni kiye kintu cyatumye neza ubuzima buhinduka atarakazi
bon sinawe iyo bavuze ubuzima guhinduka bo ubuzima guhinduka umubiri warahindutse neza na neza urabona na swag ni nyinshi kuko hari foto nabonye muri kumwe na Alvin Smith muri kuri BUJA FM foto ya kera iratwengeje vraiment nari poste kuri page baratwenga cyane ngo aba mipro ngo commentaire nyinshi ngo ntiyari bwaje ubunure ngo ntiyari bwaje ndazi kuri umizima bo ni terme abafana bakoresha mu gutwenga gusa rero amipro ndashaka kumenya amipro yavyibushe gute n'uburyo yaronse canke vyagenze gute sinibaze ko kuvyibuha biva ku mafaranga kuko hari abantu benshi bafite amafaranga bazwi n'igihugu ugasanga imibiri yabo ntivyibushe hari abantu ushobora gusanga batwara ibihugu runaka ugasanga imibiri yabo ntivyibushe kandi bafite amahera ashobora gutuma ikintu cyose bifuza bagikora hariyo abantu bafite imibiri yo kuvyibuha hariho abantu nubwo batofungura imibiri yabo usanga ivyibushe reka ndaguha akarero ka hafi jewe iyo mfite ama stress menshi ndagabanuka iyo mfite amahoro mu mutima canke iyo atakintu na kimwe numva kimbangamiye umubiri wanje uratera imbere donc uravyibuha rero mba numva kuvyibuha si amafaranga hama ikintu cose no gushimira Imana kuko jewe ndabishimira Imana sinigeze mva mu muryango novuga yuko nigeze mbura ico mfungura canke nigeze mbura ingene mbaho ndabishimira Imana yaba papa yaba mama ndacana bafise yaba abo tuvukana yari famille nini sinshobora kubura ikintu nuno munsi nzi yuko mse mukuru wanje ndashobora kumutesta ngambwira ndakeneye iki and then akakinkorera canke nkabwira umuvyeyi wanje ndakeneye iki and then akakinkorera ariko umuntu akiri muto abari mu ishure abari mwiki abari mu stress menshi kuva ku ishure mu gatondo kuzinduka ku ishure and then wavayo ukagenda mu bindi bintu bishobora gutuma wiyumvira kazoza kawe rero ivyo bintu byose birashobora gutuma stress iba ukagabanuka ariko je ndakunda kubivuga ndashimira Imana aho nkigitangura nuno munsi hari ikintu kinini ciyongereye nubwo ico nshaka gushikako kitarashikako ariko bivanye n'ingene natanga naho ngeze hari urundi rwaruko no munsi ruri muri makartier aho navukiye mu Buyenzi canke aho nakuriye mu Kanyosha bavuga bati bivanye n'ingene twamubonye kuva gitangura nuno munsi turafise icizere yuko natwe dushobora gushika aho yashize cyane tukanaharenga rero mba numva yuko dutegerezwa kubaho neza tugakora cyane kugira ngo n'urundi rwaruka twasize inyuma rugira icizere bwo kumva yuko umunsi umwe rushobora gushika je ndashimira Imana no munsi ndabona abantu baba journaliste bakomeye twakuriye mu makartier amwe mvuga nti baba banasaba impanuro nkazibaha uno munsi tugahurira mu bintu twese turaba journaliste nkanabona yuko ivyo bakora ari vyiza jeje ndavyapreciate cyane amipro witwa umustar nta hereni ufise nta tatouage ufise ivyo bintu ni kubera iki ga mipro si swingia je nani panaro nshobora kwambara nzi yuko itabutse bro adeshire wambara oya kabisa ego ariko uri mu ba journaliste novuga neza yuko babegwa ura neza yuko ntaguciriyemwe ivyo ntanga ntibiri mu vyo nambara amahereni canke mu kugira amadrede canke mu gutabura ipantaro ivyo ntanga biri muri jewe kandi abantu baza kubikonsoma si abantu baza kubikonsoma kubera ingene nambaye baza kubikonsoma bivanye n'ingene nabivuze rero mba ntahura neza yuko hari umuntu avuga ati je kwambara deshire niyo guyanje si bibi nundi akavuga ati je gutoboza niyo guyanje si bibi ariko je mba numva yuko ntobikora kuko sinigeze ndabikora kuva nkiri muto sinumva yuko noza kubikora no munsi amipro ndashaka kumenya swing yiwe hagati y'abigeme n'inzoga hamwe n'ikigabasha muri ivyo bibiri gukunda abigeme no gukunda inzoga iswing yiwe muri ivyo bibiri amipro ni je nta nzoga nwa ndabishimira Imana nta tabinwa nta rumoginwa n'ivyo vy'abakobwa sinibaza yuko umuntu yohabwa agaciro canke icubero cyo coduga mu gihe akundwa abakobwa benshi ariko mu gihe ufite umuntu umwe ukunda kandi wubaha kandi wemera aba ari vyiza gusumba je nivyo mba mbona bishobora no kumfasha cyane bikagira n'inco bifashije umuntu mbe amipro ajya mu mugore bavyaranye barabana mu nzu canke aracari muhira kimwe je narabivuze nta mariage ndagira ariko umunsi nagize mariage abantu bose bazobibona ariko ndashimira Imana ndafise umwana nkunda kandi nubaha nanamuvyaranye n'umuntu nubaha kuko nushobora kuvyarana n'umuntu utamwubaha bro yari umvyana wa accident mwakwiganye gato ukacumucumita igore bon biravana Jesse nigeze navyaranye n'umuntu twari kumwe mu rukundo rero kandi igihe kinini
utegerezwa kubaha mba numva yuko ntuhura n'umuntu no munsi yende ndamutera inda nta gaciro vyoma cyane n'uyo mukobwa ni bimuca usanga aravyaye and then ubuzima bwiwe bwose bukaca buhera yicuza igituma yavyaranye n'umuntu rero je nta mariage ndagira ariko inshallah umuntu wese abafise indoto zo kubona umunsi umwe akoranya abantu hama akagira mariage umunsi vyashitse nzobibabwira muzonabibona nzonabatumira kandi bizogenda neza cyane ndabishimira Imana ami dusozera uri umwe ubera inspiration benshi uri umuntu yagukurikiranye ku majambo utanga ivyo uvuga n'ivyo usigura babiryoshe cyane uri n'umuntu yiryohera cyane uramaze kumpa lift akatari gato nkabona neza yuko uriryohera cyane urakunda kubura amahoro ami pro ikiganiro kigiye kuri YouTube n'urubuga rudapfa nubwo hazoca imyaka 100 canke 1000 ruzokwamaho nakaye kajambo kanyuma ami pro yosozerera kubera ko baradukurikirana ku buryo n'inyuma y'imyaka 100 canke 1000 akazokurikirana ikiganiro azoyumve ijambo ami pro nyamukuru yoba yashikirije muri iki kiganiro jeno umuntu wese akaradukurikirana canke umuntu wese azodukurikirana mu myaka cyane mu myaka yari yo yose nimba tuzoba tukiri ku isi cyane twarahavuye ico no mubwira ni kimwe mu buzima bwose urimwo ntuti cizere kora cyane senga cyane ubaha muto ubaha mukuru hama amajambo yose ushikiriza raba neza yuko hari ikintu yofasha umuntu gusumba yuko yofasha wowe ikintu cyane gusumba hama dushizemwo inguvu tugasenga and then turaheza tugashika ku byo twifuza gushikako ntihagire umuntu azocika intege kubera umuntu azimuciye kuko kahise katwereka yuko abaciwe intege n'abantu batigeze bazicika no munsi barateye imbere ariko abaciye intege n'abantu hama barazicika no munsi bagumye hahandi ntuzokigera wemera yuko umuntu aguca intege cyane ntuzokigera wifuza ibintu vy'umuntu ahubwo kora cyane kugira ngo ushobore kuronka ivyo wifuza gushikako kubera kenshi niyo wifuje ibintu vy'umuntu akenshi usanga ugiye gukora ibintu bitabereye kugira ngo ushobore kuronka bijya bintu ariko mu gihe ufise vision y'ubuzima bwawe ugakora cyane ugasenga Imana iraheza igahezagira Imana ihezagira umuntu wese azokurikana kino kiganiro amen ego ampro dusozere rero duheraheza iki gitaramo ca Riera Waves cyateguwe na Hitop TV1 na la familia uri mu MC atari banga wahawa ngahe gami uraduha umuco tumenye rero si ega twe tuzi yuko ari Hitop TV1 na la familia aribo bateguye iki gitaramo cy'ura ingene oya nibo babiteguye nivyo ingene ucivuga ngo uri mu MC hari post turabona ariko naravuganye nabo bon icambere no kubakeza cameraman rega ni mutoyi warande yacenyibira kabangatirwa ni ya mipro okay icambere no kubakeza bro nibazo kubeshuka niwe yakoze na cover urumva iraza gusohoka icambere nako ndavuga imbere yuko tuja mu bintu by'ubu MC cyane kuko show ifise abayiteguye bro kandi event urinze ubona umuntu ategura event akazana mu artiste kuva hanze hambavu y'amafaranga aba yamuhemvye dépense bari nyinshi habarimo amadege habarimo amahotel donc habarimo logement restauration kumudeplacer imisa zomara kumumenya donc séjour yiwe hama habariho n'amahera wamuhemvye hambavu y'ayo mafaranga habariho abandi baje gufasha abartiste habariho amahera wabahemvye hambavu y'ivyo habariho ayandi madepense kutwara abantu kuri airport ama banderole donc ibintu abari depense nyinshi show igahera hambavu yo gushimira Imana mba numva yuko notera kama umuntu wese akaradukurikirana bro support uri umukobwa uri umuhungu shigikira tawura neza yuko ajya amafaranga kugira ngo agaruke nuko woba warishe kumwanga ukinjiye muje muri benshi ya mafaranga aragaruka na yanyunga ikaboneka bigatuma nejo biyumvira gutegura ikindi kintu rero mubishigikiye mugashiramo ingufu zanyu zose biraheza bikagenda neza gusumba ndanabatumire so samedi le 29 ahanyene turi kuri Jardin du Peuple ni Hitop TV iri kumwe na la familia bateguye show zo birimo Ariel Wise kuva mu Rwanda bazari kumwe na Dramati D1 Arnovich Thompson The Voice
n'abandi ba artiste benshi aba DJ bakomeye aba MC bakomeye no mu Ingo Live Band mubashigikire mubiteho muze muri benshi event igende neza hama nyuma ya event bazobashimire kuba mwarashuye kubitaba muri benshi. Bless up. Asante sana bakunze bakoresha umwanya media rero kandi abashimire cyane amajambo amiprashikirije ababera icigwa ababere n'impanuro. Uyu ni Mr akoresha umwanya Mr Tugesho ikinyamakuru cyanyu naco ni koresha umwanya media behind camera ni Pax Alaba ndabakunda cyane.